turamukije icyambere turashimye ko akanya Imana rutije bwa cyo ko hamwe na mwebwe twebwe turi Fanarek International dufite byinshi dukora benshi ubu Fanarek bavuga ati be Fanarek cyo ni giki icyo kisha Fanarek cyo ari giki naho nagiye bakabambwira ngo Fanarek ngo iyo akinye umupira ngo abantu Fanarek ngo ashatwenga rero Fanarek ni societe iri mu Barundi n'abanyamahanga donc harimo la diaspora nuvuga yuko les jeunes baragiye hamwe bariyumvira ati ko hari abajene barundi hakana abajene n'abanyamahanga bari hanze ifo ko tuje hamwe dushinga ni societe ubwira tacho gufasha mu gihugu rero baragiye hamwe bashinga societe ta Fanarek badushinga bacatembera Fanarek ifite mission iyahe donc Fanarek mission yayo icambere ni commerce ni ubucuruzi mugo ubucuruzi harimo byinshi harimo gufasha abakinyi mu mupira w'amaguru ubwo batera imbere harimo gufasha abaririmbyi batera imbere harimo gufasha ibyinshi harimo no kudandaza Fanarek yaraguriye ibigo byayo novuga ama agence hariho agence imwe iri mu Bushinwa iyindi kabe muri Turkey iyindi kabe Dubai ego novuga yuko Fanarek icikora irahuza dandaza abarundi n'abanyamahanga rero abajene bari hanze badufasha mu kwa contact y'abacuruza bakomakomeye bari hanze kugira ashe kuza idanda zino hama turino anatureje abajene bari ngaha ico bakora umurundi icifuza kudandaza avuga ati jewe singi Dubai harangwa gushika asha muri Fanarek akavuga ibyo akeneye ya command twe tumukomandira hanze hama twemuzanira bishitse tukamurihisha no tumurihisha twamushikaniye novuga yuko hari abantu bagwe promesse ma visa avuga ati jembe genda gute uce muri Fanarek ama visa urayironka rero twarimbiye tuti ko turi Fanarek kugira tugire lancement officiel donc tuje kuvyerekana ku mugaragaro gategura ikintu cyo tuma abarundi bamenya Fanarek cyarico no twimviye kugira Fanarek event ndavuga ati reka dufate equipe nka Kayanza uko fondateur wa Fanarek ni Munyakayanza ni Jean Baptiste ama ni Munyakayanza ubwo yavuze kadushinge tugire ouverture bose bamenye Fanarek cyarico cyatwimvira aho twafata Kayanza United na Vital twahuza gakina mu ntumbero yo cyambere abanyakayanza barakunda equipe ya Kayanza United bagomba yuko kuko Kayanza United winye akunda championnat hezi bacagurisha bakinyi bonga bagura abandi tuvuga ati byo byose abanyagihugu bakeneye kumenya abakinyi Kayanza United yaguze baribo donc bazi bakine babone baryoherwe ko Kayanza ko umupira hama turapoti reka dufana Vital ko Vital burya biravye na Kayanza kuva kera barakundana nuvuga yuko Vitaro iragura kinye muri Kayanza donc na equipe dukundana turavuga tutireka tubahuze bakine kuko abantu barakunda Vitaro bakunda Kayanza nyojumba tuzaduge mu Kayanza abanyakayanza no bisange hanyuma turyoherwe hama turimva tibashe kugira baryoherwe cyane byo genda gute tukafata baririmbyi cyane dufite n'umwimvukira ubu Bface no munyakayanza turavuga nkati Bface mu munyakayanza benshi babona kuri YouTube bakaririmba reka aje mu Kayanza kayimba mubona bazogiye gusumba cyo turiyaranje tamondera tumusati ko azoze mu Kayanza kugira avuze abantu baryoherwe donc les fans baryoherwe bavuga ati n'umunyakayanza wacu duteteka turamuzera mu cyo kirori turimvira no daboje na n'umuje na shushe na turavuga ati no bifo kwaza nawe nyakadufasha ndakiri ku twayimwende azaze adufashe muga cyambere mission yacu nuko abanyakayanza baryoherwa da cyambere bumva yuko muri lancement officiel yacu nuko abanyakayanza bumva ko baryohewe bumva ko equipe ya Kayanza ikina kandi n'abakinyi bakayimenya niyo mission yacu nuvuga rero ku munsi w'Imana turashaka yuko abanyakayanza baryoherwa hanyuma twerekana Fanarek ikikora kugira bakimenye kugira ko iyo muri ntihenze muri Fanarek hariho na twagira amasumission turakora n'amasoko amwamwe turaguya fournisseur muri fomi donc turafise tondera amasoko tugafurnisa rero Fanarek iraguse irimo ama branche menshi nivuga yuko twe mission yacu dufise rero ya mbere nuko abakinyi bacu tubateza imbere hanyuma bakamenyekana ko bashoboye hanyuma abanyamahanga nabo yashima kazobagura bakanka amafaranga iki naco nuko Fanarek ifise ni mission ku Dubai hariho turafise evrizo ya Dubai twifuza ko barimvyi bacu twatwanka Dubai bagapresenta igihugu no bakamenyekana tukamenyekana twese twe hanini cyari ico murakoze arakora ibishoboka kugira ngo abantu beze ku musiki mwiza ariko nari ngomba kubaza ikibazo kimwe sinzi ko ndozakacu ikibazo cyanje nagomba kubaza uno munsi muratubwiye kubyerekeye kino giteramo ariko amazimisi avuga amajambo menshi kwijanye n'ibitaramo biko barahagarika ese ntaho bihuriye n'ibiki wanyu
nimba hari aho bihuriye ntibizoshika ugasanga abantu biteguye kuzoja kuryoherwa ariko hageze akabwira ati igitaramo ntikizoho ugasanga babugariye hagati kuri conya vyoba bipanze gute Kwisho kibazo nibaza yuko twese turi ngaha twumvise ijambo mushikanje yashikirije avuga ko mu boîte hagariswe n'ibindi twebwe ntuzopinga leta ngo dukora ibintu leta ibuza mugabo sinumvise avuga ko gukina umupira bihagaritswe twe tugiye mu ntumbero umupira tuzoryoherwa mu mupira nambona mu mupira kenshi iyo bakinyi kitsi bashindiye abantu batamba bakaryoherwa twebwe tuzokora tugiye guca kubiri n'ingingo ya leta murakoze magazine kandi maze kubakeza nabashimira cyane kubona muri cyo bashigikira abantu nibaza yuko na diaspora n'umunsi ikirahaguruka kugira ngo ifashe cyane ishigikire kuko bafashe Imana ishigikire urwabiko ruri hano mu gihugu cy'u Burundi biratandukanye cyane n'imyaka iheze diaspora y'u Burundi irafise ukuntu umengo niha agaciro ababikora ko ari ibikorwa hano mu Burundi mugabo turiko turabona ko imisi igenda irahera muri iki gikorwa cya Semaine de la Diaspora ko turabona ko umengo baje bafise inguvu ubushobozi bwo kugira ngo bashigikire impano za hano mu gihugu mbego n'umunsi ko bitanguye ntimuba mubitije kugira ngo baze baryoshe ibintu byanyu kugira ngo ya match izoze gukurikiranwa cyane n'akambere abo n'umunsi turaza gushira bino bikorwa turanabivuga kugira ngo igihe kizoshika abantu babimenye n'abari bujumbura bashoboye kuvuga kuko n'umunsi abanyabujumbura bakudikira bikamura abantu bahariya gusa mbega ntibabaza ko kiriko kuri ngaho muri abo bari babonye aba yinjira ati mbega zoza cyane yaraje ko umugabo izibe yitwa bavuza ama baraba gusubiramo afishe biragorana ako nakabaza umuntu ushobora kwibaza ubaze ko twaje kugatanga haba muri munsi murakoze kino gikorwa kizogaruka tugashima abandi bari inyuma cyane nabo nyine tuzoguma dukora cyane kirabaye kirahetse murakoze murakoze cyane kamaze nishuye kwicanya umbwiye igikorwa ntigihagaze nakubwiye yuko dufise umugambi wo gufata arenze yacu twatwaye Dubai kugira baze kuvuga ivyo Burundi bukora ko abarundi byacu bafise impano twere fana reke icyo dukora twe twagiye mu rwaro dufashanye ndavuga twe après yo ngaha turafise ubundi rugendo rw'i Dubai ko hariho menga ihanifa izobayo turifuza ko twatwarenze bacu kugira agende atuzotwa nabo hose nova ngo twanaka canke naka bizovana ingene tuvyumvikanye n'ingene bigenze nibaza ko atari bifesi gusa n'undi azoshikirwa bizovana ingene ico gihe ishansi yo canke byagenda turumvihe neza bikagenda neza hama cyaka nacu abanyomenga ngo kiriko tamubona ngo burya ngo bazavaza cyangwa cyangwa vyango vyansi cyene yaza aho dufise ngaho bavukana nibaza ko ico kibazo ca mbere dokimfasha kashishura ico ndagitumeje kuri we kuko waravukana adocishura hama cyambere sinzi unyubutsa cyambere umbagije ngo umbagije ngo mbere gutya mbega cyambere ko sujya mu hashumba neza cyambere ndavuze ni diaspora n'umunsi barijukiye ko twarabonye muri iki gikorwa cya Semaine de la Diaspora hari aba diaspora basanzwe bakora n'abantu bari ngaha mugabo n'umunsi biratandukanye no mu myaka ihetse bariko barashigikira cyane bazama bifesi barakunda kubivuga kuri government canke mu ndiriye ariko mu diaspora kera yashigikira ibindi bihugu no munsi twari dukuriye ku muziki ari nabyo byatumye itera imbere kuko aba diaspora b'abarundi bazunguruka neza ukaziza kumva yuko bari bahaye amafaranga nka naka akagira icyo abasaba bakanga uzogenda uri toto moya tukurira byose tukitwa $500 mu gihe nawe nyine ayo mahera ashobora kuyamuha akayajya ariko ugasanga barishumuye ibintu byo mu Rwanda bamukwisa ibihumbi byinshi yagiye na staff yose muri Burundi babimwanye kandi atwara n'umufotografe mbega uno munsi ko mwebwe muje kubikora bikuba ari kubitiza kugira ngo events zanyu zironke abantu izina barajyanditse hano mu gihugu naho mutarabahamagara baje gukomenya hari ibibazo nari natugira icambere diaspora twebwe nabwiye ko ishirama ryacu societe yacu irimo barundi bari ngaha n'abarundi bari hanze aba diaspora navuga ko imaze iyo mbaza mbere iyo fanalete imaze imisi ikora ingana imaze umwaka navuga aba diaspora wumvise turakora byinshi turatuma imiduga hanze tukadibana batumye imiduga abandi tukabazanira hano mabende batuma mashashe hari nandi muntu uzani mu kubuza navuga yuko twa turakora dukoresha ingufu turi ngaha nakoresheje bisari twe navuga yuko muje kudusaba ati uturakeneye par exemple dushaka gutuma imodoka marki anana twebwe cyo turambiga muri Japan yabyiro yacu muri Espariyo udufasha ukuntu
urumva ko igikorwa cyoroha kuko je simva ngaha ubundi bahari yanya hakuva aho cyo komanda hari canje kuri internet ibintu ntari sur 100% bafise agence hariya cyane transfera ivyo bintu nuvuga ico iyo Fanalek International isanzwe ikora isanzwe iriko so abone ibintu shasha kandi ubunya aba twarakora ntibajye ku mugaragaro ngo abantu batumenye rero niba twishize ku mugaragaro tugomba kwiye tugiye dukore bimwe n'abantu benshi handi baduhurumbire burya hari abantu benshi bipfuza gukora ibintu mugabo batabona inzira yo gucamo akaroro kamwe washaka kufisa amafaranga ukarobura impunzi ukana bifesi yambaye neza ukabona bifesi agura impunzi kwani kwera ikiwe ntumenya magaze impunzi imwe yariyo twe rero nka Fanalek International abo bari hanze badufasha korosha ibintu bya buzindo kweva hanze isanzwe ikora isanzwe iriho izobandanya kandi akamesha yuko uwo twatanguye ubu tusuba ngo tugiye mu Kayanza gusanga Kayanza natide mu ntabwo junda bitaroya hari ndikuba byinshi turafise societe ushaka gushinga mu Kayanza izohingura ikintu cyose cyose no hiva ko yandi twagihingura mugabo turafise societe vuba cyane twubaka duhingure ikintu kidahingwa hanze ino idahingura twatanga procedure nibaza ko ivyo muzibona muri sizoza nuvuga twaragiye hamwe yatari diaspora vraiment ubunye batandukanye bakera ubarazi dukora ko baje group ubona ko bakoze ikintu kiboneka ubu rero twe nkatwe Fanalek International tugiye hamwe twese kuko twako ba jeune boza muri Fanalek na wine kandi kugira dushire ingufu hamwe turi twese birashoboka dushire ingufu hamwe umenye hamwe ubushobozi hamwe ico nashoboye mugenzi gishobore hama abari hanze mu bindi bihugu nabo tari kumwe bavyumva batwibunge kugira twagure akarere hama dukorere hamwe niyaza ko ibibazo bya ndabashiremo ariko nafise umugambi mu bisi bw'inkono ndabashiremo nabiciriyemo akabazo kanje nashaka mukishura uko nyene mugasigature neza ariko kandi nakabazo kace gasa nk'agatumbera ku bari n'aba DJ baryosha muziki no musi DJ Mario no umuntu ashobora gukora show wenyene abantu kandi bakanza kuko numwe mu bantu bishimiye bavuze umuziki ndundi ashobora guhera mu gatondo bugace avuze indundi gusa iboneka ko ba DJs baki Bface no muri rimwe no bwatambuka ngaha kacici kurikira Double J nawe nyene nibyo byivyo nayo navuze nti muba mubifashishije ko kugira ngo ibintu byanyu biduge na company itera iduga abantu bayimenya ati ko bazanye n'abasani bacu baturabashigikira ko ari umuntu ashobora kwambara ikintu canke kumwiki kwera kibonanye mu Bface ico cyambaza ni muba mwariyumviriye n'agafaranga k'abaririmba canke Double J Bface na Mari ibya bindi nyene tubama tuvuga ni mu Burundi ziwe ndogo iri nidali nshaka kari mu mukishura rero nariyumviriye kuba agafaranga kameze neza canke bikakamije ashobora guhera mu mpuzu zo muri shuri nibaza yuko Bface ubwo yageze wese baratahura bavuze ko muri yimvya ahagurutse bose akurikira icambere Bface mu Kayanza avuka mu Kayanza nibaza ko nawe nyine kwishima ko ikintu ciza ahavuka ntamuvugiye kandi nibaza yuko ayenzemera kuza tugakorana icambere nuwo muhira uwo wa nyumbani n'umuntu twikorako asobango tumuhaye ibintu by'umurengera uya nawe nyine aterera kugira biryohe twe tugakoko dushoboye nagashasha twashoboye tugashinga ingufu hamwe hama tukakora ikintu gikomeye cyane ubu Double J nawe nyine ubise Fanalek niyo abajene donke niyo abantu bato bajene wacana mu jene ndazibaza nazo ko gushikira abajene munezero ataravye bavuka igitega canka handi abonye mu Kayanza avuga ati byose ko abajene reka nanyi ngira ico mpoze kugenda bashikire nacavuga ngo nkeneye ngo umurengera nkeneye kwanya bakirangira yani no kwanda mu house iti ubwanzi oya mugavuga ati jewe muko nshikunda abajene kandi mu migambi yari myiza reka ndashikire Jene dato twavuganye neza kandi baza ko atagoye ubundi kandi genda kindashimira kandi akengurukira kwana twemereye kuri nta nibaza atawiduga muri bo ndakwitwiduga gusa ico mvuga sikindi iyi Fanalek ni mudufashe ko mwe mushika kure mudufashe kugira imenyekane kwisi yose kugira bamenye Fanalek cyari cyo burya sina nibagiye kuvuga n'ikintu n'ibindi bintu bona iyi nzoga yenya ini Fanalek yifuriza mu Burundi ndavuga ko nk'ibi byose nivuga bya Fanalek Nuvuga iyinya turayidandaza turayicuruza muri Fanalek abayikeneye ubuze Fanalek bakayironka igiciro cyiza nta ngorane nuvuga dukora byinshi muduramenya buke kimwe ico dukora mugaco ntumira abantu mwe mwaje ngaha ayo maje tugakora igikorwa abantu bamenye yuko les jeunes bagiye hamwe bakora ikintu nka bene ikinya bakwiye gushikirwa kugira twagura isi twitembere hazogera mwebwe zovuga ati regionaliste muduherekeze tugiyana usange igihugu gatembere namwe watera imbere je nibaza yuko nisho vyishura ubu nayo tubwira kiriku mwene wawe uko imeze
gikorwa hama nkuko mwari mwabajije kucerekeye mutoyi wacu Kiriku Akili je nibaza ko ibikorwa turimwo si bivyonyene urumva hari ibikorwa byinshi turimwo vyabaye ngombwa ko twigabura kugira byose bishobore gukorwa neza tubandanye turyohera abanyagihugu nkuko tubikora rero sasa Kiriku yafatiriwe n'ayandi mabanga vyabaye ngombwa ko ari je ndamuserukira murakoze cyane twe umugambi wacu subwa igiteramo kwazi ko ibitero byahagariswe twe umugambi wacu ni match n'umupira twebwe hanini twashize imbere umupira abarimvyi twaduganye kugira ujya mu mupira utaraba babe barateramisha abaje kura umupira bisigura yuko ni abasani bacu icamwe woshima nuko bemeye kuza uko ubunya urazi ko ministre yavuze yuko ibyahagariswe rero yumvise tuvuze ngo biteramo yuvumenga tugiye kugira ibiteramo kugira ivyo bahagaritse twe tugiye n'umupira ni Kayanza na Bitaro nuvuga match izokinwa rero abarimvyi kuko harimo urimvyi aba iwacu n'abantu baduge bateramishe abakinyi abafana kugira baryoherwe nuvuga yuko nibaza yuko mutahura neza igikorwa ca Fanalek hanyuma muri kuririmba bacavuga bazirashisha mwavugana Fanalek imigambi yayo ego sinzi namwe ko nabishuye ntabishuye ndashaka kuvuga ego Yesu ashimwe cyane amen tumuvuge amen no amen assalamu alaikum kwa Islam ariko hari abariko arafakinga jenzi ko tarabimizira so je ambwiye ngo ngira ico ngenda mvuze ariko ntaco yambajije urumva abandi baba bajije mugaje ntaco mwambajije simeza ngo menye ngo merahe canke ngo mpereze he gusa canzanye ndakizi ko ari igikorwa kimwe kijanye na match izobera mu Kayanza nkuko yajeje kuvuga bavyumvise ko twebwe turi nka check sound urumva nitugiye muri show bavyumve neza tugiye muri show tugiye muri check sound imbere yuko abakinyi bitegura natwe tuzaba turiko turacheckinga sound twumviriza ko ibintu biza kugenda neza hama igikurikira naco nabonye bafise n'ibinyobwa bariko baramamaza ngaha uya rero nta business nimwe idakenera visibility komi wahamagaye zino media ngaha ukaba wanatwituye je na Double J na Kiriku hari iki kinyobwa kirakeneye kumenyekana babafana bacu bakakimenya uya nawo duha akazi naco byo dutwara naco byo dutwara kubera ngaha tuzoza twumva ari Diamond agiserukira ngaha twibure kubera ko turabimenyereye ibya hano urumva rero ngaha naho nkakonkanye na gwagwa ya mahera kome mwana duhamagaye hariya twaraborohereje rero twavyoroheje namwe muze munatworohereza patriotisme nyene ije imbere gusumba sivyo Alan yavuze yuko ngaha aba étranger baje ngaha babahana amahera daharuri kabonyene na calculatrice icihako kumeneka kubera ibiharuro byinshi mugabo hano ugasanga ari bisanga sinibuvuye ngo baduha amahera make mu byumve neza ntimundabibitsure ariko twarenze tuvyemera nuko twumvikanye mugabo natwebwe twarashizemwo n'akaranga mutima ko dusanzwe turabo ngaha kandi nkaje uko sanze mvukana hajya na support irimwo mugabo muri no mwanya mu byumve neza yuko iki kintu ndiko ndavuga mu gishimangire ko nk'aba journalist mu byumve yuko ibintu byinshi ndamaze kubona ama societe menshi usanga aserukirwa n'abaririmbyi bo hanze ibintu biraduteza urubwa vraiment kwero ucumengo twebwe ucumengo nta nico tumaze ucumengo twe ntituririmba turabamekanisha urumva so je rero ikintu hajeje kuvuga uriya musore je sinzigera mpinduka kujya nyene wambonye ikintu kizohinduka n'ubwanwa bwonyene umuziki ndirimba ni wawe ndi nyene bampamagaye bazi ko ari jewe nyene nta kintu rero kirenze nzobereka atari bige nyene banzi ko uretse ko peut-être ko afite indirimbo nshasha ntara performinga bayitegurire rero ku munsi wa Mungu habonetse ako kanya bazoryoherwa mwakoze kandi kuza gushigikira kino gikorwa murakoze